mwese murabizi yuko FMI Fonds Monétaire International nibaza ko muzi neza yuko FMI ari ifasha ibihugu kwideza imbere mu bintu bijanye n'ubutunzi cyane cyane bijanye n'intwari bire no gutunganya neza amafaranga y'igihugu. Murabizi ko leta yagiraniye amasezerano bayemerera amamiliyoni umenga amajana 60 syamba nibuka neza. Iyo akoro yategezwa kuba revize buri 6 mois. Hari amamisyo mwese muramuyabona horabagira meme nibiganiro. Iyo haje amamisyo de revue yitwa amamisyo de revue. Chaque 6 mois. Chaque 6 mois yo revue bayi hacha abadekesima d'à peu près 60 millions de dollars. Ariko je ndaganda babwira makuru à notre disposition. Amarovi yaranse. Habaye rovi ya mbere amakuru dukura mu nzego z'igihugu nuko ayo marovi kugeza n'uno munsi hamaze kurata amarovi arenga 3. None mwebwe mwumva ivyo bintu bizodushikana ye mu by'ukuri. Amarovi ashika kuri 3 vyaranse yuko aba concurrent nuko bivuga kuko yabaye concurrent rega si ibintu binanyegeje bica bija kuri site zabo officier naho uja kuri site yabo kabiraba uzosanga rero vya mbere yo nyene yabaye concurrent hacasoka declaration officielle hanyuma declaration officielle igaca iba suivi par le décaissement. Ivyo rero ni inkurikizi zica ziza kuba ibintu vy'ikena ry'amafaranga y'agaciro. Ni kimwe muri ivyo mugabo je sinovuga yuko ivyo ari byo bishobora gutuma igihugu cyakitera imbere mu by'ubutunzi mugabo ni lendezerema. Ivyo rero muri leta burya ntavyo kuvuga ko biragoye murumva neza biragoye mugabo twebwe comme des militants pour la bonne gouvernance comme des militants nk'abantu baranira intwari bene no gukorera ku mugaragaro twebwe turabivuga kugira ngo dufashe leta kwiyumvira kugira ngo inyishu zishobore gutorwa.